ku mugoroba w'ejo ubwo imikino ya UEFA Champions League yakinwaga, ekipe ya Manchester City itsinda ibitego 4-0 yatsindaga ekipe kabisa rero abita Slovan ibitego 4-0. Brot Erling Haaland yatsinzemo igitego, yuzuye ibitego 42 mu mikino 41. Ahitaho umukinnyi wa mbere utsinze ibitego byinshi biruta imikino yaje kuba akina. Kandi umusore bita ariko Lewis yabaye umukinnyi wa gatatu utarageza imyaka 20 ukiniye ekipe yo mu Bwongereza imikino myinshi muri UEFA Champions League, aho yakinaga umukino we wa 9. Ni nyuma ya Trent Alexander-Arnold wakinnye imikino 11, naho Cesc Fabregas yakinnye imikino igera kuri 20. Kuri uyu mukino kandi ikipe ya Manchester City rero nyine yasize imikino 25 itaratsindwa muri UEFA Champions League kuva mu mwaka w'2022. Agahego rero ko kumara imikino myinshi idatsindwa kari gafite n'ikipe ya Manchester United yamaze imikino igera kuri 25 idatsindwa muri UEFA Champions League, hari mu mwaka wa 2007 kugeza mwaka wa 2009. Izindi kipe zigeze kumara imikino myinshi zitaratsindwa muri iri rushanwa ni ikipe ya Ajax ndetse n'ikipe ya FC Bayern Munich zamaze imikino 19. Mu kandi Ajax yo mu Buholandi yo yabikoze hagati y'1994 no mu mwaka w'1996 mu gihe rero ikipe ya FC Bayern Munich yo mu Budage yo yabikoze hagati ya 2001 ndetse na 2002. Mu mukino ikipe kandi ya Arsenal yatsindaga mu ikipe ya Paris Saint-Germain ibitego bigera kuri 2-0. Ni Kai Havertz watsindaga igitego mu mikino watsindaga nyine igitego mu mukino nyine bahoragamo n'ikipe ya Paris Saint-Germain, akaba amaze kubona ibitego 3 byikurikiranya mu mikino igera kuri 3 rero atsinda hariya rwose kuri Emirates Stadium. Ni ibintu byerekana gukorwa na Pierre-Emerick Aubameyang mu mwaka wa 2019. Kandi ubita Bukayo Saka nawe yatsinze igitego gihita kiba igitego cya 9 yizemo uruhare kuva mu mwaka ushize wa 2023 muri UEFA nyine Champions League rero kuva mu mwaka ushize nyuma ya Vinicius Junior ufite uruhare rw'ibitego 10 ndetse na Harry Kane rero ufite uruhare rw'ibitego 9 muri UEFA Champions League. Kandi mu gihe Celtic yanyagiwemo na Borussia Dortmund ibitego 1-1 byatumye rero ihita yandika amateka mabi yo kuba n'ikipe yo mu bwami bw'Ubwongereza yinjijwe ibitego 5 mu gice cya mbere mu irushanwa ryo ku mugabane w'i Burayi rero, aho yaherukaga gukorwa n'ikipe ya Clermont Town mu mwaka w'1988. Ubwo rero ibyo byaje kuba bigaragara rero mu mukino yagiye iba ku munsi w'ejo kabisa rero byinshi bitandukanye muri UEFA